everybody ndabaramukije mwese bakuzi ba Burundi Kingdom TV bakuzi ba BK TV ndazi ko muri benshi cyane mudukurikirana mu bice bitandukanye twaje muri studio idasanzwe. Iyi studio ndazi ushobora kuba utayizi wewe, studio production, studio isanzwe ihinyanyura indirimbo. Twumvise yuko hasanzwe hariho novuga nibibanza bagiremwe ama emission y'iradio insamirizi. Ntavyo waruzi ndibaza iki kibanza. Ni kibanza kiri hefu ya Semseka hano muri commune Muha. Niho twaje kugira ngo dushobore kuyaga n'umuririmbyi yitwa Raba, aho yumvise yuko agomba gire lancement officiel y'indirimbo yiwe igiye gusohoka itariki zitanu z'ukwezi kw'indwi. Agomba ayishire kuri YouTube, ayishire ku mugaragaro kugira ngo mwese mushobore kuyibona. Nyita formidable, étonnable, admirable, considérable. Twaje hano kugira ngo dushobore kuyaga nawe mukanya tugira twinjire muri studio mushobore kubona studio y'igitangaza, studio irimo ibikorwa bidasanzwe, irimo ama instrument y'ama piano, ama guitar, bashobora kwakira nk'abaririmbyi nka 10 bakaririmbira icyarimwe. Warubizi mukanyuraza kubibona. Ndazi ko amaze kugira subscribe, uragira commentaire, uragira uravuga ati ibintu ni fresh, mukanya muraza kubibona neza. Twende kabisa. Yesu nkuko twamazire ko bibabwira twaje hano muri kino kibanza. Twumvise yuko uyu muririmbyi ari hasanzwe hari ibikorwa ari karakora. Twumvise yuko hariho n'indirimbo kumbura havagiri la lancement novuga kugira ngo ashobore kwishira habona abafanzi bashobore kuza kuyumva. Cyaravuga ati iri safi yuko ibimenyesha makuru bitandukanye bishobora kuza. Twibwire nka BK TV twaje kugira ngo dushobore kuyaga nawe ashobore kutubwira novuga iyo ndirimbo mbega ni indirimbo ivuga ibiki, mu butumwa bwahe. Indirimbo ashobora kugira lancement nk'uko bikomeye bigatuma aba journaliste bamusanga muri studio ari karakorera mu ndirimbo. Ndakuramutse cyane bro. Ndabaramukije cyane. Uko fresh. Niko poa. Twe twagusanze hano muri studio. Muri studio uri gukora iki? Muri studio mfise igikorwa ndiko ndakora cyuvuga butumwa cyo gusohora indirimbo. Yego. Kumenga ubuvuga butumwa uvugiwa mu isengero ngaha muri studio baravugira ubutumwa. Uyu butumwa buvugirwa hose. Nka ubutumwa uvuga gute? Aho butumwa urabuvuga hanyuma bakabuhingura bakaca tubusanzaza mu bantu. Bukaca buhabwa benshi. Bugashikira benshi bari buraya bari hehe. Okay. Indirimbo ugomba duhe n'indirimbo imeze gute? Ni indirimbo yitwa izina ryawe. Indirimbo ivuga isengesho Kristo yadusigiye ngo data wa twese uri mu ijuru shohera heza. Izina ryawe ni nahazwe. Iryo zina niryo waririmbye rero. Ya niryo naririmbye. Ico gisabisho cyose kirimo. Oya uri kurandika ntukopia vyose. Harimo igice cico gisabisho kugira ngo tushishikare twibukanya ico data yasize atubwiye. Yego. Ico gisabisho nivyo ni gisabisho gikomeye kubera ko baba ba Islam, hajya aba Islam waruzi yuko iryo gisabisho bakivuga. Ngira wewe barasenyeye. Abayisilamu igisabisho cya Dawa twese barakivuga. Mbere na hajya mu gatondo bamwe busanga bari sinzi ukuntu bavyita kamani bayita gute. Kamani azama unaona? Azama we ntavyo ndasiwe. Hariyo bita azama. Azana. Mpava muga ngo hari ishiramu yitwa Azania ari muri bya bavuga azama. Azana okay. Ico gisabisho rero bavuga mu gatondo muri ico gisabisho igisabisho cya Dawa twese barakunda kukivuga abayisilamu. Kandi uravye abayisilamu barakivuga, abagatolika barakivuga, abaproteste barakivuga. Baza ko bakivuga kubera iki? Bo iyo ni sengesho rusangi kandi abantu bose bahurirako. Yego kandi bose bararyemera. Kandi haje usenze ngutavuze Dawa twese ngabari ni oya hajya ubuciye kure rero ko twese duca kuri data wa twese wo mu ijuru. Aho uvuga Dawa twese kanga jewe imisi yose. Okay, dufate rero iyo ndirimbo ugira usohore. Indirimbo washimikiye cyane kuri iyo prière Yesu Kristo yigishije novuga abigishwa biwe kandi abidusigirira ko iragi twese. Iyo ndirimbo bazikizo gushikana he?
iyi ndirimbo ndiko ndayumviriza vraiment je ndumva ko ubwanje yatanguye kumpindura kuko ndumva ko umwanya n'umwanya ntigeze kuguma mvuga data wacu data jana nanje bana nanje ndumva kizohindura abantu benshi vraiment yego kizohindura abantu benshi kusherekeranye n'akanoti naho nyene ngira ngizo kwinjiza n'akanoti akanoti nk'ubu nkawe wacu usiga n'ibihumbi 20 abuya nije no guha canke ni womba oya twese nimagiriranire na womba twohana ariko we muri gospel kubera iki muri gospel visa n'amahera bo ofete kuko nibi bikorwa tubikoresha amafaranga kandi urumva tubikoresha amafaranga none tutaviza amafaranga yoca ava hehe kugira ngo dukore bino bikorwa urumva turaviza n'amafaranga kugira ngo dushikare turonka ayo dukoresha bino bikorwa ni libe nka kumwe ariko arakora novuga aka kazi ko kuririmba gospel music hakagera igihe abura amafaranga yoca bihagarika none byose bigenda gute bica bihagarara gusa ni bya bindi nyene usanga abantu turiko turakorera mu eglise mugabe ibintu bya production nk'ibi kuko bisaba amafaranga bica bihagarara kuko byose bikorwa n'amafaranga uvuga atagasohose nta kinjira oya nta kinjira bisabe ko akanosi hinjira okay iyo ndirimbo je nkeneye akapera yayo akapera kugira ngo bariko baradukurikirana barashobora kuvuga bati formidable yihenze hari uburyo yakoresheje atwereka umukomedien aratwereka umukomedien bagirana ibiganiro muri studio batazi yuko umuririmbyi sohora kaje kugira ngo bakumve bien izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka bibe ku isi no mu ijuru ibyo ushaka bibe muri jewe no muri formidable no mu barundi bose mu gihugu cacu no muri Afrika abaruzi ko je naririmbye oya wenda ndakaze sana okay hari abantu benshi bakunda kuvuga yuko gospel music mu Burundi tari abo bantu babyiki bo gospel bivana byose wofete ni mu mutwe gospel mu Burundi rari kuko nk'ubuje duhuye ukankubita 50 tujya ndirimba yarampezagiye ibindishe nk'ubu nkubita 50 zo bindishe bizoba birangiye nundi aranyimvira akankubita izindi 50 we narumvise yuko no muri presidence wishikirayo muri presidence mbo oya ariko zatubona amapika pazasha ugasanga ibara riraguwe gusa benshi bakunda gufatira cyane cyane baravye profane music kuko umuririmbyi ariko aririmba profane arashobora kugira concert ugasanga ariko ararihisha kandi urazi yuko na kera muri gospel music hano muri Buja Flavour muri 257 ivya gospel ama concert ntibarihisha ariko ubu vyaramaze guhinduka biza ko vyahindutse kubera iki mbo ofete ni kumenyereza abantu kugira ngo bashishikare kumenya hari abantu bashobora kwiyumvira yuko ugize concert ukarihisha kumenga uriko kuragira bya bindi nyene bya profane mugabo ni vyiza ko umuntu bamushigikira ukagira concert hanyuma babantu ofete bari gushigikira kugira ngo igihe effort wagize nawe ukaja muri studio ukakora zya ndirimbo zose urumva indirimbo 12 ukazishira ngaho ugategura concert bitwara amafaranga menshi ariko kera barabikora nabo barabikora mugabo wasanga hari izindi nzira bariko barakoresha iyi ni yindi nzira rero bariko barakoresha nk'inzira bibaza bakoresha niya tandukanye niyo mwije mukoresha inzira kera bakoresha wasanga bafise abantu nk'ubu mu eglise ugasanga hari abantu bariko baritanga cyane bakabaha amafaranga menshi mugabo ubunye mu eglise usanga abajene ntibakunda kubashigikira cyane kuko uribako nico wowe nta kuboko kwa eglise kanaka kuri nyuma yawe none nimba kera wasanga ne ma eglise nk'atanu ubona ari eglise imwe urumva hariho n'ikindi kintu abantu bakunda kuvuga bakavuga bati uravye kera mu myaka yahera kuri ba Fortran Bigirimana ba Davidi aba ba Apollinaire abarinzi bagiye baragaragara muri gospel cyane urabona ko benshi bamwe banyo bahavuye mbere barava no mu Burundi baragenda mu mahanga ubu benshi niyo bibereye hariho abafata bakavuga bati ni gospel vyagaragaye yuko gospel yasubiye inyuma hariho bavuga ati gospel yarateye imbere abandi bakavuga ati gospel yarasubiye inyuma abo bantu baraskwaganyisha nkavuga ukuri oya gospel yarateye imbere cyane gose kuko uravye muri biriya bihe bya ba Davidi ba Fortran iki wasanga nk'ubunye wasanga atabantu bafise ama telefone ngo bashobore kubiraba kuma réseaux sociaux mugabo ubunye urabona ko umuntu wese avuga gukorokera kuri telefone aba yayibonye kandi urabona ubu turafise generation nyinshi iririmba indirimbo zitandukanye kuko kijya gihe wasanga ari ama style amwe mugabo urabona bakora ama style menshi kandi hari abaririmbyi benshi kandi hari gukora gutandukanye ko baririmbye bisobanura ko
gospel vraiment yarateye imbere cyane gospel yateye imbere cyane ariko hari abantu bavuga hari ico bita hit song ndibaza urumva icarico hit song uravye kuri zinzi za ba Fortra za ntaco nzoba indirimbo za ba Apollinaire za kera ba Davidi baravuga bati kino gihe iyi generation shasha iri kirazana novuga amaraso mashasha muri industry ya Buja Flavour muri 257 muri gospel music bakavuga bati nta hit song za gospel zihari oya hit zirabaho bivana n'umuntu ingena ariko arabivuga kandi bivana na kote ari panshe cyane yewe wo muntu yego nande ma hit song araba ama hit song arabaho yego frère wibaza yuko nk'ama hit song nk'atanu wewe umaze kubona dufate nk'uyu mwaka tumaze gutangura ama hit song ya source ya gospel nk'indi muvuga ati izi wawe tumaze tuzihoze tugende muri rusange ngo mumugire indirimbo zigera nko kuri zitatu zabaye hit song hano muri Buja Flavour za gospel bo ubunye jewe fashe nk'ubunye kubera hari abaririmbyi benshi hari indirimbo nyinshi kandi ziravuzwa nyinshi mugabo nk'ubunye ndazi hari indirimbo ya Redemption Voice hariho indirimbo ya Davidi hariho n'indirimbo Fortra herutse gusohora sindayizi neza mugabo arayitse kwisora yiki iri mu mudiho w'ikirundi urabona ko vraiment izo ndirimbo vraiment nk'ubu bazivugije urumva ko vraiment izo ndirimbo zirafise ubushobozi kandi kumva ko dufatiye kuri ico nyene bavuga yuko muziki wa gospel music mu Burundi wameze nk'usubira inyuma barafatira novuga no kuvyerekeranye n'ama clip video nivyo clip video ubu zirasohoka ku byinshi ariko kera siko vyari ndibaza yuko nawe ubizi kandi n'ama quality ya video baravuga yuko iterambere riko riraza ariko benshi baravuga bati kuvyerekeranye na clip video n'amasana matari meza bakunda kugaragaza mu ma video bakavuga bati ivyo bisubiza inyuma novuga gospel kuko gospel kwerekana muri gospel music mu ndirimbo ya gospel uriko urarimba indirimbo y'Imana ukaca werekana abakobwa bambaye mini jipe muri gospel iki kintu kibona gute bo ico jewe kumbo kubwo kwizera kwanje ofete ukwizera kw'abantu ni kumwe mugabo ukuntu usanga ama eglise agumagwira niko abantu batera babura imico hanze ugasanga bo ibyo babonye hari hanze bagovye no kubizana ngaha mu Burundi wacu tuvyita iterambere bo kuri bamwe n'iterambere mugabo kuri jewe ivyo biri mu bintu byica biri mu bintu byica imico y'ikirundi mu bisanzwe yego ivyo rero birumva biradusubiza inyuma kuko umuntu ari kararaba indirimbo yawe umuntu akaba yambaye nabi hari gihe umuntu atabari karumviriza ico wavuze mu majambo akaba ari karakuraba urumva ari karakuraba biramutirimutse kandi mu ijambo ry'Imana nayo ivyo byose ni ibintu bigenda bikwegana kumviriza no kuraba birakorana yego ndibaza yuko na umuntu agerageje kukuraba kuri look agerageje kuraba look ntiyashobora kuvuga yuko urimba profane kuko we nta madred ufise nta matatuage ufise nta mahereni ufise wewe wimereye fresh kuko hari abantu baririmba gospel ugasanga afise dread afise amahereni afise tatouage hariho nigeze kubaza carambwira bati ngo muze murara ivyo tuvuga ngo ntimurabe ivyo dukora ariko nawe uramaze kubona abarimvyi ba gospel bifata bene uko yego ndamaze kubabona kandi benshi vraiment yego hari abashobora kuba ariko baradukurikirana uko impanuro ndazi yuko ntuyitanga mu kuririmba gusa no muri iyi interview urashobora guha impanuro abaririmbyi ba gospel bariko baradukurikirana hano impanuro bahaniya bo bivanye no kwizera kwabo jewe nibaza ko vuga udatinya apana ngo bahava babona umenga niko ndabarenganya no vuga udatinya nk'umuvuga butumwa kuko umuvuga butumwa natinya no jewe sindiko ndabarenganya kandi sinza kubarenganya kubera ko ukwizera kwabo canke ibikorwa byabo bobo babona ko biriko birabasunikira ku musaraba jewe nibaza ko ntobakondana ngo izo dread ngo nibazikure oya mugabo je kukwizera kwiwanje dread je zishobora kuzishirako oya kuko ndafise ikintu kingera kimwe ariko bobo ntiwoshobora kubahanura ati ibintu ni mu bihebe uko bifitiye uburenganzira ndabahanura mugabo zishobora kumukuramwo ico we yizera okay Libe yishira mu kibanza ca kangahe hano muri gospel music mu gihugu cy'u Burundi ni kuvuga uvuze mu kibanza ni kuvuga duharuru wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane oya ivyo mu bikorwa by'Imana nta wa mbere birabaho gospel music tudahendanye none competition oya pana kuvuga competition wowe nkawe ubwirageje kuraba baririmba gospel hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi urashobora kuvuga ati jewe qualificatif yiwanje nishira mu kibanza ca nene ntiwiyeme nishira mu kibanza ca mbere uwa mbere yego uwa mbere muri gospel fatira ko cyugira uvuge kuri uwa mbere bo jewe ico fatirako nuko ibikorwa byanje aho mbaye barabikonda kandi kigira kabiri ico nizera muri jewe kiranyemeza yuko jewe mu byo ndiko ndakora ndi wa mbere yego turamaze kubona ba Fortra Bigirimana ba David bagenda guserukira Burundi mu makungu niri bamaze kugenda he rega guserukira mu makungu ni gice gisobanura ngo guru wa mbere nanje no shavuga ati ari ico nakoze mu Burundi nabo batarakora none bigenda gute ni nkija
ni byinshi Yes, kama da. Mwamwumvise turi kumwe na Libe twaje mu gikorwa ciwe igikorwa rikaragerageza kugira lancement y'indirimbo yiwe nshasha igira isohoke no gusaba yuko wamanza kuja wamaze kugira nabo wamaze kugira subscribe ukamugira commentaire kuri iyi channel yacu cyo simbere no kuri YouTube yiwe yitwa gutubigira YouTube ya yitwa Riben ibitanga ushobore kuraba iyo ndirimbo sinzi yamaze kujako iyo ndirimbo izaja ko kuwa mbere itariki 5 kuwa mbere itariki 5 z'ukwezi kwindwi muri uku kwezi nyene kwahariwe ukwikukira ni Libe agira abahe indirimbo shasha izoba yamaze kujako Libe turiko turagerageza nk'abaso je nagusanze hano muri studio mukanya ndaza kuvugana n'umuproducteur hano muri iyi studio wavuze ko yitwa gute yitwa Uba Studio ni studio twabonye yuko yagutse cyane irimo ama instruments musical za live zidasanzwe murazi ko yo mugiye mu studio hariho studio ushobora gusanga nta piano irimo nta gitari kirimo ugasanga ni machine gusa vyose ugasanga biri igitari ugasanga kiri mu machine piano ugasanga iri mu machine ari vyose ngaha twabonye ama piano turabona ama gitari turabona ama microphone ndibaza yuko muri ko murayibona mu video ya insert mu cameraman yashoboye gufata vyose mwamaze kubibona mukanya turaza kuvugana n'umuproducteur wa hano atubwira uko studio itunganije Libe nshaka guhereza kuri aka kabazo amadefo bona muri gospel music na yahe hano mu Burundi bo defo no mbona jewe kubaririmbyi bakora gospel nga mu Burundi nuko uko bariko barabikora bo ntivyari bikwiye ko tuguma gutya kuko urabona ko hari abantu benshi bariko baravuga ko gospel tugomba kuyikora nka profane kuvuga hari abantu bariko baragerageza uburyo bwose kubera ko babona ko profane mengirimwe amafaranga ugashaka gomba gufata gospel bakagomba kuyihengeka gatoyi bakagomba iyo niyo defo mbona kuko ufite ibigi turiko turakora n'ubutumwa bwiza ivyo byose biri nyuma yavyo n'ubutumwa bwiza kugira ngo tubwire ubutumwa abantu kugira ngo abantu biyihane bakizwe abantu nibareke gutinya kuvuga ico Kristo yakoze canke bareke gutinya kuvuga icaha cabaye givuge kugira ngo umuntu akizwe hanyuma yihane waruzi yuko tumaze kubona concert ya profane music aho batumira umurimvyi wa gospel ivyo gira byarabaye mu gihugu cyacu Burundi urumva yuko ibintu byamaze ariko bavuga yuko ari ubumwe ntiyo babeshe bo no bumwe mugabo umwiza n'umuco ntaho bisabise ntaho profane n'umwiza none niki ariko umuntu aririmbye ati abubakanye mukundane ntihagire ukubita uwundi ukaririmba ati niwabona umukobwa mu bantu uzumufati nuko tuvuga butumwa naje kubiririmba akaca agenda akamukubita abagize amagoza okay mwamonye ni Libe turi kumye Libe akajambo hereza kuba ariko baradukurikirana naka bo akajambo nohereza ko nuko noshimira Burundi Kingdom TV bwa mbere hanyuma nkashimira n'abariko baradukurikirana ku bikorwa byiza muri ko murakora hanyuma tukabasaba ko bo dushigikira kuko urabona bino bikorwa biraruhishije indirimbo kugira isohoke urabona nk'imyanya indirimbo kugira isohoke badusaba amahera menshi muri studio indirimbo imwe bayikora 120 abamizisi ukatakuba kabahemba ama déplacement ama ratio urumva ivyiza ko turonka abantu badushigikira indirimbo ibagutwaye nkanga indirimbo imwe gusa ari audio gusa imaze kuntwara 250 250,000 yego 250 audio yonyene urumva ni waje mwisanami bararizo bari guye ibara kunyamutera ariko wewe pastor sakusaidia bitu bitaendeka fresh mwamubonye ni Libe mukanya rero tugira tuvugane n'umuproducteur wa hano dushobore kuyaga neza ivyerekeranye no mvuga ni studio ukuntu isanzwe imeze abaririmbyi bahaza baribo n'ukuntu isanzwe itunganije muri rusange kugira ngo mumve nawe nyene ndazi yuko n'umuproducteur mubona yuko ari muri studio hambaye cyane turamenyereye izi za Tanganyika studio za MA production izi za kama za ingo siju bitu bingi ama studio ni menshi hano mubona ariko twabonye studio idasanzwe cyane ndazi yuko namwe mwabimaze kubibona mukanya tugira tushobore kuyaga nawe ndagushimira cyane bro murakoze cyane yes kama dawa wapenzi watazamaji wa BKTV nkuko mwamaze kubibona turi muri studio novuga yuko idasanzwe ndibaza yuko muri ko murumva na production meme ingoma inashitua iriza mu mpwemu shababa ushabinjira mu mpwemu kumva nyene yuko mukanya tugira dushobora kuyaga n'umuproducteur w'i studio novuga Ribe ariko arakoreramo ubona yuko nabo nyene agire lancement officiel y'indirimbo yiwe nshasha igira isohoke kwigenekerezo rya 5 mwamubonye Ribe twavuganye uyu mwanya ne tugira tuvugane n'umuproducteur asanzwe akora kuri studio twabonye jewe nayibonye nk'ubwa mbere uko nta niyo narinzi mukanya tugira turagere n'uyu muproducteur mubona uyu muhinyanyuzi niwe tugira dushobore kuyaga neza tuvugane ibijanye no vuga naka kazi asanzwe akora ku producer
nta kintu twebwe dukora no kugira ngo dushobore kubereka bajya bahinyanyuzi mudashobora kuba muzi canke n'abajya mushobora kuba yes mwamunyire n'umu producteur asanzwe akorera kuri studio novuga mu kanya mugira mumenye yariyo tugira dushobore kuyaga ashobore kutubwira neza ivyerekeranye n'umwuga wo guhinyanyura murabona yuko tumusanze ku kivi nawe nyene ari ku kivi ariko arahinyanyura indirimbo mwumva yuko isanzwe irimo ama instrument yose ndumvamwo guitar bass nkumvamwo solo nkumvamwo na piano ukaba udafise wowe musicale ntumbaze ariko je ndiko ndavyumva ndakora musi cyane mutaha sorry pardon oya nta nakimwe twe turavugana turimo ndiko ndagira kubera rutarasohoka sinzi ko bisaba kumanza guheza ngaha manzo heze ndabahindurenda bashire mu rundi ofete ururacare mwibanga abajama nabo baguma bakanura ngaho bamnyura amaso bava bayumva hakiri kare reka dushiremo indirimbo yamaze gusohoka nuko igira isohoke indirimbo igira isohoke munabona iyi tablo ni hatari si bwa buntu uzenye usanga bungana n'ihi telefone yamaze gusohoka mushobora no kuraba kuri YouTube iyo kwa yitwa iyo muri imvyi yitwa Nitangagadi indirimbo yitwa ugwaruka rwidegemvya Nitangagadi asanzwe ari muri wa gospel music sujya mu batere tuzi oya sumuba oya nubundi yego muri yego semesha tusikilize yego ugwaruka rwidegemvya yego ugwaruka rwidegemvya yashimye kudushiramo indirimbo yasohotse kugira ngo mwebwe bya bindi mugira amakopi mumaze kumva indirimbo itarasohoka ukashya mumva ngo reka je nisimbire muri studio gasanga urayisohoye n'abatara nayisohora ndatetse kuguruka mihangane gatoya ariko nashaka yuko tuba turavugana ku vyerekeranye no vuga na production wewe hano muri studio iyi studio bona jiwe nagerageje kwiraba ndabona amashamba atandukanye banzungurukanye baranyereka hasanzwe aho basanzwe bagirira namba ari mixa haje ni mixage ntibayigirira ngaha aha barashobora kuyagira mixage irabera yego aha baragirira mixage ariko hariho n'indi chambre isanzwe ugenewe nayo nyene mixage nimeze twabonye yuko yagutse gose bugiye studio nk'umuntu akeneye gukora indirimbo hano muri studio ari nk'amahera ngana gute ivyo amafaranga biragoye ngende tubivuga kuko indirimbo biravana n'indirimbo uzanye igitigiri cazo uzanye indirimbo nyinshi urumva muri marketing umuntu agushorera ibidandazwa byinshi utegeza kumugabaniriza azanye indirimbo nkeya naho urumva zica zibanke kandi ibiciro biraza birahindagurika kandi murazi ko bihindagurika ariko gusa ico mumenya ngaha umuntu wese aje aririmba indirimbo z'Imana no kuvuga za gospel turamwakira ni studio twabonye yuko yagutse harimo no vuga equipment za live turamenyere hari ama studio ushobora kugena muri studio production uko je namaze gutembera ama studio atandukanye ugasanga hariho imashini yonyene ugasanga nta piano ihari nta gitari gihari ariko ugasanga byose biri mu mashini ariko ngaha twabibonye live wibaza yuko akunguko nakahe ko kugira instruments za live muri studio hakuzishira mu mashini gusa akunguko karahari cyane kuko ziri mu mashini urumva ziri mu mashini musanze bavuze live nuko abacuraranze nibo bavyicurarangira ntabwo ari je mfata utuntu ngo ngire montage agakravye ndakagiye montage muri mu mashini gitari ndagire montage canke umucuraranze w'indaraza agapiga gitari bass ukamubona utari ko aracuraranga uwa piano ukamubona agashora kwiexprima mu hinga bw'ibashoye kwiga uwa drum uko nyene uwa gitari acoustique amasi matandukanye akiexprima wenyene yego ariko we ntuvuza je ndashobora kuvuza ariko muri uwo mwanya urumva sije bandiko ndavuza instrument uri foro cyane niya kuvuga ko ndi foro biragoye ariko ndiko nkurikirana icigwa ca piano yego piano urakubita bien ni production wewe ndazi yuko kugira ngo ukore uyu mwuga wa production uragerageza kuraba abandi bahinyanyuza ukuntu bakora hano mu Burundi ubona uwo mwuga umeze wifashe gute muri rusange hano mu Burundi kweri sino ukengera ndabona kuri kuratera imbere mu Burundi turafise harabaririmbyi benshi baramaze benshi cyane Uburundi buratunze cyane abaririmbyi benshi abacuraranzi benshi babahinga baza gucuraranga no mu makungu mu makungu munzobana no ku ma YouTube bariko barasirika indirimbo zabo zizunguruka urumva rero natwe mu Burundi ntitwo kwikengera mwuga ego birumvikana yuko iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi ryamaze kuza ariko nagomba kukubaza novuga akakabazo wowe uri umuhinyanyuzi ubona impano zitandukanye z'abaririmbyi hari habaza
ugasanga kuririmba birabagora hariho n'abandi usanga baza babimenyereye hari ico bita amadefo ukunda kubona ku baririmbyi baje gukora usohora indirimbo ni nkaya ntutinye kutubwira ko ndazi ngiye mubona abaririmbyi benshi hariho abazi ugasanga baririmbye ni matope urumva amadefo urumva si samadefo uvuga ko yo tuma ucuvuga ngo ntibazi kuririmba canke wocu uvuga ngo ayo madefo ngo bobanza bakiga kuririmba no kuri barabizi ariko ni nka hamwe nyene uri kuragenda uri kuratambuka mwibarabara naho ukomeye utari kimuga harabuze ubona utsitaye nk'akaro no murimvyi birashobora kumushikikaza wumva arataye nka game ariko araririmbira ko chay note ariko araririmbira ugasanga aragacaye gatoya gasaba kwasubiramwe izo natwo urumva n'utudefo duto aho muririmbyi aje gusohora indirimbo ngaha umusubijemo ivyakoze ugasanga n'ubwatsi ukashumwira ati subiramwe ugasanga zirabanye nk'inshuro zingaho urabuyumva gute mu mutwe uri ngaho utegerezwa kwihangana ukamwihanganira kandi ukamutera kuraje ntumwereke ko ivyo akoze mengana umuhere w'isi ngo umugire ngo ivyo ntibibaho ivyo bintu ukoze oya birabaho uramwe uragerageza ukamutera intege kubera umuciye intege acagira ubwoba nk'ahataca azovamwa ariko intege zigaca zimucana ariko umutera intege aho ushobora araho bishoboka ukamugira utagahinyanyura kugira ukunuku aca yumva atewe n'intege ati mbere nzogaruka n'indi misi akaririmbo gasohotsa kumva intege kumva courage ati iririmbo Libe twahejeje kuvugana aratubwira novuga ibikorwa vyiwe vy'umuziki ni Libe nabonye yuko indirimbo yayikoreye ngaha Libe iyo ariko ararimba ibintu bimugorana ivya ahora tagame Libe muzazi imyaka dukoranye nasaze ari umuhinga arafise ijwi rigororotse arafise ijwi rigororotse gomba umutume ko utiririmba twumva arafise ijwi ritafise amaparazite hari nk'abantu bashitse kuririmbo usanga akubwira usanga saraye mu muhogo ukamubwira uti none we kusaraye nibiki ugatangura kumubwira sondaje buke buti wewe ntiwamugi piripiri niki ati ipiripiri yaramaze bikanka ko aririmba canke naho iricijwi gose irakunda ko none ici ariko Libe ijwi ryo riragororotse nta maparazite nico gituma tumpanura nawe ntazogice ngo azare arakarira ibintu bihonona mu muhogo afise ijwi rigororotse kumva ko ari umuntu nyene afise ijwi rivyibushe nyene afise presence nziza hajya abaririmbyi bamaze kuza ngaha hano muri gospel turazi ko hariho abaririmbyi novuga benshi bubaha muri gospel hano mu gihugu cyacu Burundi hariho ba Fortra Bigirimana ba David ba Apollinaire ba Dudu nabandi muri abo mvuze ni nkanda amaze kuza gusohorera ngaha nka Apotre Apollinaire ego aramaze kuza gusorera ngaha album ego okay ni wowe wayikoze twayikoranye no twari kumwe hariho undi amaze kuza hari utuntu yagirije aje gukora enregistrement Dudu yaraje ego hari nabandi batera baza kumburengera batari muri ico gitigiri wamwa bajije okay ndeka ndakubaza akabazo mu kurangiza production usanzwe umuhinyanyuze hano mu Burundi ugerageje kumviza indirimbo zikunda gusohoka production wewe amadefo ubona muri production hano mu Burundi naya amadefo y'aba producteur bivanye n'ukuntu bakora kuko hariho bavuga bati indirimbo zo ngaha mu Burundi nivyo hariho ama studio production usanga ameze neza kandi afise quality imeze bien ariko ugasanga ngo hariho abahinyanyuze mu gukora indirimbo bazikora nko kumengo no kwikurako urumva kuvuga abantu muri rusange ngo bameze ukuntu canke uko ngira vyose ama statistique menshi nimba ho hariho birashika ko usanga hariho umuntu anegrija ugasanga canke anegrije ururirimbo ugasanga ntaruha agaciro ivyo sinovuga ko bitabaho canke yarukora mvuze mu mvugo yagutse ngo nabi naho rigoye kudefinisa uyo nawe usanga tobura ariko nkatwe ko dukora nta ndirimbo dukengera nta mukiriya dukengera ivyo turabiha agaciro kuko umukiriya murazi ko bavuga ngo le client c'est le roi kuko ahandi kuko ubitabaguye nabi ubwo ubundi bwushize amahera imbere ngo kanyarutse ndonka amahera ngirante ubwo uri mbonye rugenda ruravuga aho bagumviza hose ati yankoze nabi ugasanga rurici isoko rya yes kama kawa bapenzi batazamaji wa Burundi Kingdom TV rumengo noshobora kubashimira mwese mwashobe kudukurikirana mwamukurikiranye Libe mwashobora kuraba n'umuhinyanyuze n'ahativuza izina kazina kawe ni gute nitwara ubuntu Josue le producteur le grand
producteur du Bujumbura. Gra iryo zina riragoye guca. Ewe nturi umugura ntiwiyemera. Umutamvyi avuga aratamba mugabo abarorezi niwe bavuga ati. Okay, ndagushimire cyane. Ego. Nkaba nkorera muri studio yitwa ubutumwa bw'amahoro. Nishira hamwe rya mashengero ya Pentecote mu Burundi Sepebo. Iyi studio rero abatayiza hiri iri ngaha mu kigo citwa Centre de Formation do Kinindo. Abeshi bakizi ku izina rya Mission Suédoise ni hepfo ya CMCK. Ndagushimire cyane. Ahanje nuvume ngo nobakunda cyane nkababwira ati turabakunda cyane muri BK TV. Ciao.